Haleluya bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe aho muri hose kw'isi yose. Muracari kumwe rero na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana kubw'uyu mwanya isubiye kuduha kugira ngo tuganire namwe. Reka dusenge. Haleluya mukunzi wacu Yesu Kristo ndagukengurukiye imbabazi zawe zamaho ibihe byose. Ndagushimiye kuko ari wowe utuzigama, ndagushimiye ko ari wowe uturinze. Urakoze kuko uri kumwe natwe mwami Imana, kuko tukivuga bikemera. Ushimwe ushigwe hejuru kuko ari wowe uragiye ubwoko bwawe. Uyu mwanya ndagushize imbere yawe Yesu, ndakwinginga kubw'ubuntu bwawe utuzigame, utugire neza, ukorane natwe, wiheshe icubahiro mu izina ryawe ryera Yesu. Amena. Haleluya, haleluya. Uyu munsi subiye kuza kuganira namwe ku kintu Uhoraho Imana yashize ku mutima wanje, ijambo ryitwa gusenga canke gushima. Gushima mu buryo bw'uko mbega novuga gute, nk'ahandi akarorero numva novugiramwo ni ukungene Yesu mu gusenga yakoresha ijambo ryitwa gushima. Ahantu hamfashije cyane numva ngomba gusangira namwe, muribuka ca gihe yagenda kuzura Lazaro, yavuze amajambo akomeye, ntiyavuze ngo data ndakwinginze ngo uzure uyu muntu ngo urabibona ekada. Yavuze ati data ndabizi ko usanzwe unyumvira. Yashimye Imana ajima ati ndabizi usanzwe unyumvira. Haleluya. Ako kantu karantangaje cyane. Akandi kantu kantangaje, hari igihe umuntu ashaka kugirirwa neza n'Imana hanyuma akagaruka gushima Imana. Turavye b'abanyamibembe bamwe baza guhura na Yesu ari abanyamibembe 10. Yesu arababwira ati nimugende mwiyereke abaherezi. Genda hariya. Ngo bakiriko baragenda nshuti zanje, bari mu nzira bariko baragenda gukora ico umwami yababwiye. Haleluya. Ngo igitangaza kica kiraboneka, ngo bose baca barakira ya mibembe yabo. Imana ishimwe. Akandi karorero ni kakandi hamwe yahaza abantu ibihumbi 5, ngo yafashe ya mitsima na ya mafi ngo abishimira Imana. Ntabwo yavuze ngo Mana yera ngo ndagusabye ngo bihezagire ngo bigire gutya na gutya na gutya na gutya, wekaye murabona ko abantu bashonje n'ibindi byose ari kudondagura, ariko ngo yafashe abishimira Imana. Haleluya. Imana ikirabigwiza muri uko gushima. Imana ikirabigwiza. Imana ihabwa icubahiro. Hari n'ububasha mu gushima Imana. Nagomba twibukanye gusa nugenda imbere y'Imana hari byinshi byo gushima. Mbere washaka ibya bindi byose, za ngwane zose ufise, usanga ingwane ya mbere ihari ari kudashima. Nasomye ijambo ry'Imana hariya mu Itanguriro igice ca mbere, hariya ku murongo uhereza muri kya gice ca mbere haravuga neza ngo Imana ngo ihejeje kurema vyose ngo irabiraba ngo isanga ni vyiza. Haleluya. Imana ishimwe. Imana iravyitegereza irabiraba ngo ibikorwa vyayo vyose isanga ni vyiza. Mwene data nshuti, none ko data ibyo yakoze vyose yasanze ari vyiza, jewe nawe ico twokora ni giki? Jewe nawe ico twokora ni ugushima. Tuti data ndagushima, wagize neza, mwami Yesu ndagushima. Hari igihe ubona umenga umuntu abona ibigoranye gusa, heraba biriya, heraba bajya bana ngene bagoranye,
heraba ujya mugore wanje ngene yananiye, heraba mabukwe ngene bimeze, heraba biriya, heraba ku kazi ngene bambonera, heraba byinshi. Ariko ndakwinginze uze duhindura isengesho. Haleluya, duhindura isengesho. Iruhande y'abiya bintu byose bikugora, ngwino ushime Imana, kuko Imana ivyo yakoze byose bibirimbare ngo ni vyiza. Uriya mugabo Imana yaguhaye, ya data yabibonye ibona ni vyiza. Uwo mugore muri kumwe Yesu yaguhaye yarabyitegereje isanga niwe wenyine agukwiriye. Haleluya, Imana ishimwe. Bajya bana ubone Yesu yaguhaye byose ni vyiza, naho nujye nyine atabafise data yarabyitegereje asanga ni vyiza. Imana ishimwe, ivyo Imana yakoze ni vyiza, muze tuyishime, nta n'ikindi gikwiye. Umwana w'umuntu nta kindi yaremeweho, yararemewe gushima Imana, guha icubahiro Imana. Haleluya. Yesu Kristo wenyene yari yarasobanukiwe ikintu bita gushima. Ati data, ati nsanzwe nzi kunyumvira. Haleluya. N'igihe yagenda kuzura Lazaro hari byinshi byo kuvuga, wari kuguhangana n'abari gusenga, ndabizi wari gufata amasaha n'amasaha. Ariko Imana yamenye ngo hari ibanga ryo gushima, hari ibanga ryo kuvuga ibikorwa by'Imana. Nawe inshuti yanje, kuri bya bintu ubona bidasobanutse, wewe niwinjire mu gushima Imana. Uyu munsi naganire n'umwana wanje mutoya, numva ndashimye Imana cyane. Yari yadusabye ahantu agenda, mugabo twe kwenyene umwana nahakuru umubona n'umwana tutekaye, umwana ntiwijana ngo tuturajana n'abandi bana. Mama eka udafise n'ubundi muntu akuze muri kumwe, wapi. Hanyuma ariko nyene bihera yagiye, kuko twavuye tumuhuruhusha. Hanyuma yari ko arambwira rero uko byari byagenze. Ndamubaza nti none hano mwagenda byagenze gute? Bari kumwe n'abana b'abagenzi rero bigana. Aca arambwira ikintu numvise cyane nezereye umutima wanje cyane. Ambwira hariho uwundi mwana mukuru wiwe yumvise yuko uyo mwana wanje yajanye n'abo bana abandi bigana, amenya ko bose ari abana batoya. Aca arambwira ngo aramubwira ngo yaguma mu telefone, ati none ugeze hehe? Akamubwira ati ngeze aha n'aha. Aca aramubwira ati umve ngo ubarire, ati niwashika muri train, muri train muriko muraza, ati wirinde ntusinzire. Ati naho byogera gute niwe naho wokumva itiro rije ntusinzire. Ati kubera iki? Aramubwira ati kubera yuko train ishobora kurengana aho bururukira ukirota uza wageze ahandi kure. Wa mwana barabyumvise, yambwiye ati mama, ati naguma ndaba mu telefone nkaraba filme, nkaraba ibiki, nkaraba kugira ngo nyene sinsinzire. Hanyuma aranambwira ngo yaguma mu telefone, bakamubaza ati none okay muza kugaruka sangapi? Aca mubwira train yafata y'amasaha y'inyuma. Aramubwira ati no, fata ijya train imbere yayo, kubera yuko iyo ni wayikosa urafise iyindi chance yo kurindira ya train yindi iza kuza mu nyuma. Atariko iyo y'inyuma ni wayifata, niba ari murindiriye ibasize, nta kundi ntimuza kuronka ingene mutaha. Aca arambwira akantu kanyohe, atumvi rero mviriza, ati iyo train ukabona uyirase, jewe nta bindi uza kumbarira, si bya bindi bya mama na papa babwira bakaca bakubabarira bakavuga ngo ikaye ngo ntaco ngo mwana ngo iki. Jewe sindakubabarira, ndaguhushura. Amubwira kanyene ati jewe wanje nta mbabazi, ndabikubwiye ubonye igusize ikagusiga umenye iyo je ndagukubita jewe simeze nka ba papa.
yabimbwiye uwo mwana numva ndamukunze ni kweli ati reka mama ati yaguma telefone umwanya wose ambarira mbwira ugeze he wamaze kwinjira biri gute yo naciye numva ndamukunze uwo mwana ndavuga ni kweli ibyo mu by'ukuri naje nari mbwiza ko nagize uwo mutima nkamweruye ariko kumba Imana kuko inziti wewe nta mwanya ufise wo gukurikirana ibyo bintu bye n'ibindi ibifise muri bandi ubundi ya responsibility ndagomba mvuge ngo iki ivyo Imana yagize byose ni vyiza muri bajya abantu ufise bagenyene ntukarabe bijya ubona ngo none ngo herabe ekada data arafise ibyo yashize hajya kubera yuko yabaguhaye arabizi icyo yabazanye gukora ngwino duhindure gushima Imana utida gushima Mana data wa twese ufate umwana wese ufate umwanya umushimira Imana uyu mutware wawe Yesu yaguhaye naho wabona umenga hariho ibintu agira bitakunezereye hindukiza umutima kuko ari ibintu byinshi cyane vyiza Yesu yarajya mbere n'inyuma asanga niwe wenyene mukwiranye Yesu nashima ufate umwanya ushima Imana haleluya hari byinshi byo gushima hamwe wakwinjira imbere y'Imana ujanye ishimwe ndabizi imiryango nyinshi cyane izokuguruka ibitangaza bizokwikora byonyene imiryango izokuguruka kubera ishimwe Imana ngo ibyo yakoze byose yasanze ari byiza haleluya none ko yasanze ari byiza wowe nanje duhangayikishijwe n'iki kubera kurarurarira kubera iki reka kurira ibi nibihe ndashima Yesu ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Imana yararemye ikintu cyose bikigenera igihe caco haleluya hari umwanya wo gukena hariho n'umwanya wo gutunga haleluya hariho umwanya wo kurira n'ubundi mwanya wo kuririmba rero uwo mwanya ugezemo uko umeze kose nambara umwanya wo kurira shima Imana tazira Imana kuko nta na kimwe gishaka kugushika ko data atakizi haleluya nimba ari umunsi wo kunezerwa ibihe byawe byo gutwenga muri ibyo bihe bifata ushima Imana yo haleluya Imana iba yakwibutse Imana iba yakugiriye neza ndakwinginze nshuti yanje ufate ibi bintu ushime numva nta n'isengesho nsigaje mu mutima wanjye numva umwanya wose ari gutazira Imana guhimbaza Imana haleluya nama mbona akantu kose nkakabonamo Imana hari igihe tuvuge nk'ubu unye ndiko ndavugira ku telefone hama rero telefone ikaba décharge nkaba oblige kugenda kuyisubiza ku muriro iyo nshitse aho nayisharija iri kwirinjiramo umuriro menya nti uyu si umwanya wo kuvuga waheze ubu ni umwanya wo kugenda muri ibi nabyo nkaja mu ijambo ry'Imana ngasoma nuko ukamenya uti igihe ibihe birikora hari igihe ibihe vyikora ukamenya uti ubu n'umwanya byose bwiza kubishyira hasi hanyuma ngakora ibindi haleluya Yesu nashimwe rero tumenye kugendana neza n'uyu mwami Yesu tugendane neza n'uyu mwami ariko kugendana neza nawe nukuvuga ngo urakoze mwami Yesu Kristo kubw'ibi bintu duhaye urakoze mwami Yesu uri mwiza urahebuje yo Mana we urakoze kubw'iki kintu cyagenze ukunuko Mana habwa icubahiro wewe uri inkuru ndagushima ko watumye nakana nakabanyibuka bakantelefona Yesu n'ubushimwe Mana urakoze iyi minsi yose nakamaze ataza muhira urakoze ko wagomba ko bimera gutyo n'ubushimwe n'ushigwe hejuru Mana ibi byose ukumva nyene wangi isituation yose wiga kuyibanamwe n'Imana kandi wamwishima kuko ikintu cyose gifise umwanya wacu ikintu cyose gifise umwanya wacu uko bimeze uko nguko niba atacaha wiyagiriza imbere y'Imana ico igitutandukanya n'Imana ni icaha gusa icaha nico gituma Imana ishaka kuguhana icaha nico gituma ibintu bishaka guhinduka ukundi ariko niba atacaha wiyagiriza niba ubona yuko uhagaze neza hamwe n'Imana
ibigushikira byose ndashima Imana. Shima Imana. Hari igihe ushobora kuryama mw'ijoro ukabura itiro we ukaryama itiro rikanga kuza ko ryanse kuza, none ntiwopfa umuvyuka ukagenda muri sabwa burasoma ijambo ry'Imana cyangwa ukaburasenga. Erega Yesu atagushaka kuryama, vyuka genda ukora ibindi, hari ibintu byo gukora. Imana ishimwe. Kandi ni nk'uko ushobora kuba uriko urasoma ijambo ry'Imana cyangwa uriko urakora ikindi kintu ukumva urarushe, umubiri urarushe, itiro riragufashe, genda uryame. Ubwo Imana igomba kuganira nawe. Ni mu nzira zose ngwino tumenye Imana bene data, tumenye Imana. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Tumenye Imana. Ariko kugira ngo tumenyane nayo nuko tubana nayo, ugafata umwanya wo imbere y'Imana, ugafata umwanya wo kuyegera. Umuririmbyi araririmbye neza, aravuga ati mpakanya Yesu nze nkwegere, ati kubera yuko umwijima urakabije muri iyi si. Yesu we, haleluya. Umpakanya Yesu nze nkwegere, kuko umwijima ukabije mw'isi. Ico nkeneye nukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Haleluya. Dukeneye kwegera Yesu, kwegera Yesu. Iyo wegereye Yesu hari ibintu muri wowe bihinduka. Ukundana n'Imana, wegerana n'ijuru, isi nayo ukayitera umugongo. Muze twegane n'Umwami Yesu. Iyo wegeranye n'Umwami Yesu akubwira amabanga. Iyo wegeranye n'Umwami Yesu aguha inkomezi ziwe. Iyo wegeranye n'Umwami Yesu akwigisha gushima, guhagarara mu ishimwe, guhagarara mu gutazira Imana. Haleluya. Imana duhezagirane bene data. Nari numva ngomba ko twibukanya iri jambo ryo gushima. Babantu abanyamibembe 10, umwe gusa muri bo amaze kubona yakize. Yesu ntiyari yababariye ngo bace bagaruka iyari. Oya, yababwiye ati genda mwiyereke umuherezi, kuko icyo yari agomba kwari uko bakira. Ariko baragenda bariko baragenda mu nzira, nababwiye ngo bace basanga ya mibembe yose yakize. Harimo ibanga kumvira ico Mwami Yesu Kristo akubariye. Harimo ibanga rikomeye cyane ry'intsinzi. Wumvise ibyo Umwami Yesu yakubwiye, uca ubikora uko nyene. Haleluya. Wa wundi yagaruka kuri Yesu yarose gukira kwa kabiri. Imana ishimwe. Yarose gukira kwa kabiri. Yanejereje umutima w'Imana kubera yuko yagarutse imbere ya Yesu. Agaruka imbere ya Yesu, agarukana umutima wiwe imbere ya Yesu. Haleluya. Abonana na Yesu kundi gushasha. Hari abantu benshi bakize imibiri, barabona ibitangaza, ariko baciye bigendera, ntibagarutse kuri Yesu. Ariko uyu wewe yavuze ati yo nakize, reka ngaruke kuganira wa wundi umwe yankiza. Aragaruka, agarukana ishimwe, agarukana umutima wo kuraba Yesu no kuvugana nawe ugira kandi. Abarakize, akira kabiri, akira umubiri, akira n'umutima. Hariho ibanga kugaruka imbere y'Imana, Umwami Imana mukicarana mukavugana. Hariho ibanga ryo kugaruka utazanywe n'ibibazo, ariko ugarukanye n'ishima ry'Imana. Haleluya. Hariho ibanga ryo gufata umwanya uti ndagushima Mana kubona uriya muntu. Mana ndagushima, iyi minsi maze ntararonka umwana. Data ndagushima, ugahagarara uti Mwami icubahiro n'ingaje nibyo gwawe, kuko washimye ko biba gutyo, kuko urabizi ko umunsi n'isaha Umwami yabishimye umwami azoshira umwana mu nda yawe. Ariko bitaraba, kura agahinda mu mutima, shima, hagarara mu ishimwe ry'Imana. Haleluya. Hari ibintu umuntu agomba guhindura par force.
mu nguvu ukavuga uti bibwiza gushoboka byanka byakunda bibwiza gushoboka, ariko ugasanga bihavuye bidashobotse, ugasanga wa byanse pe. Twaganire n'umuntu umwe ndamubaza nti none kubera ko utihangana kandi uzi ko uri umuntu w'Imana genda usenge. Arambwira ati reka ugusenga mba nasenze, igituma nkora uko mba shaka ko bihinduka ku nguvu, kubera yuko mba nasenze kandi nkaba ndabirambiwe kubibamwo, ndabirambiwe. Ncana umva by'ukuri kumubwira ngo genda usenge, urumva nyine aba yarasenze, hanyuma yifuza ko bihinduka ariko ntibihinduka. Bidahindutse akaca azana amajambo, agatangura gushwana, agatangura kugira ante, kwidodomba, kugira iki. Ariko mbona ibanga riri muri ibyo byose, ukicara ukarambya uti ndamushima Mwami Yesu kubera yuko unkunda, kandi nta kintu na kimwe conshikira data wera we utabibona. Ndamushima kuko iyi periode imbamwo uyu munsi ejo uzoba wayihinduye kuko urabishoboye. Ukaba mwishimwe, wa muntu ariko aragutuka agomba kumusubiza, wa muntu ariko aragira bya bintu byose agomba kugira gute, ugaca asanga wowe uhagaze mwishimwe. Waba wahaze ushime, waba washonje ushima. Satani acabura haguca, kubera yuko Satani ikintu ca mbere agomba kudukura mu munezero w'Imana. Ikintu ca mbere Satani ashaka ni kudushira mu kwiganyira no kwihebura, ariko nasanga muri situation yose ushima Imana aca maramara akagenda. Hari umudamu umwe yigeze kumbwira, yari umukozi ankorera, hanyuma rero aba mukunganiza kwa kundi abantu bicara, umuntu nyene yicara na iramuja bariko baraganira. Uyo mugore arambwira ati ndakubwire ati mama wanje ati yaranyagiye ntaho, ngo yambwiye mu gihe kimwe ngo papa ngo yari yaborewe, ngo hama rero ngo atashe, ngo ataha bari kumwe n'abagore babiri, umwe ari ruhande uwundi ari ruhande. Ngo hama rero baca bahura na mama, ngo abo bagore babiri bahagatiye umugabo wiwe. Ngo hanyuma ngo mama ngo uraduce yakoze, ngo haciye akiruhande ararengana. Ngo haciye akiruhande ararengana. Atajambo narimwe ababwishije ati nta na rimwe, ariko bobo nibo bashaka kumuvugisha, ariko nta jambo yabishuye. Kandi ashitse muhira ngo aramwakira, aramuhagira, aramugaburira vyose. Avuga nti baba we ni Kristo Yesu urantabara, wewe nanje utwabishobora. Ariko Imana irinze ivyemera ko biba. Urumva ko uwo mugore ingene yabigenjeje, Imana irinze ivyemera, iba yamaze kugutegura ikabona ati uyu muntu arabishoboye. Rero muri byose inshuti zanje, twige kumenya Imana tugendana iyo ariyo. Ni Imana igira neza, ni Imana itabara, ni Imana ikiza, ni Imana yuzuye ububasha, yuzuye ubushobozi, ni Imana nziza ivuga ijambo rimwe gusa byose bikumva. Haleluya! Indiyo situation yawe urimo, Yesu ashaka kuvuga ijambo rimwe gusa byose bigahinduka, ariko atarabyemera ko bihinduka kumbura ahibyo ashaka guhindura muri wewe kwanza. Nasanze Imana yaragiye irashiraho ikintu, igenda irashiraho umwigisha ahantu hose. Yesu yashizeho abaprofesori, yego Yesu yashizeho umwigisha. Rero umwigisha wawe uhora umwumvira kugira ngo wigumenya. Hari abantu ishavu ryananiranye kubaheramwo, hari abantu mbega ingeso zabananiye guhera, ariko Yesu yamagenda na plasa umuntu akagushiraho umuntu azokubera umwigisha, maze bikaguheramwo byose. Ariko nutabimenya uzokwama muri iyo shuri. Imana idufashe, Imana itugirire neza, twige tumenye bene mu mashuri atandukanye Yesu agenda ducishamwo. Ashobora kuba Yesu ariko aragukuramwo amanyamasinzi, ashobora kuba Yesu ariko arakwigisha
guca bugufi, ashobora kuba Yesu ariko arakwigisha ndazi uko kose Yesu ariko arakwigisha arafise ahacisha. Imana ishimwe. Naba abandi batogushobora, Yesu yashizeho icyo kugushobora. Naba hari hose ugenda bagatinya bakajugumira, Yesu hari icyo yagushiriyeho hariya mbere muzohura naco. Hariho kundi kuboko Yesu yagushiriyeho kuzokwigisha guca bugufi no kumva wubasha Imana, ukiyumva kuri umuntu nk'abandi. Rero inshuti zanje, Yesu ibyo yakoze byose ngo yasanze ari byiza. Wewe nanje ntacyo duhindura ngo dushime twakire kumenya ngo niba Imana byamuhimbaye ko ibi bintu bimera uku nuku. Fata umwanya uje imbere y'Imana ushime. Haleluya. Ushime Data wa twese akuzigamiye aho hantu muri uwo muriro kandi ukaba utarasha. Hari umuntu ushaka kuba mu muriro wo mu rugo ukahaba umuriro utongora, ariko Yesu akaguha kuhaba imyaka n'imyaka kandi ntushe. Ushobora kuba ahantu mu kazi mugakorana n'abantu, Mana ubona umengana amahwa agucumita ku murango no mw'ijoro, ariko imbabazi z'Imana zikakurindiraho ukabibamwo nk'utabibamwo kandi iminsi ikagenda ikarengana. Haleluya. Mushimiye Data wa twese ahoraho ngo ikintu cyose akora kiba ciza. Yesu yaravuze ngo nzobana nawe, ngo sinzoguhemukira sinzoguta. Niryo jambo irarishitsa ikongera ikarishitsa ikongera ikarishitsa. Haleluya. Ukaba ahantu bakwanka urunuka, ariko kandi ukahabyarira ukahahezagirirwa ibintu byose bikagenda neza. Kubera iki? Kubera Imana. Kubera yuko Imana yarasezeranye irabishitsa. Niba Yesu yarasezeranye arabishitsa, jewe nawe icyo dusabwa gukora ni iki? Kwama tuyiha icubahiro, tuyishime, tuyitazire, ube imbere yayo wamana ishimwe ry'Imana. Haleluya. Wamamaza ukugira neza kw'Imana. Numva novuga Yesu uyu munsi, numva afise kuvuga Yesu n'urukundo rwiwe n'imbabazi ziwe. Numva afise gushima Yesu ko ibyo yakoze byose ari byiza. Numva nshaka gushima Imana Data wa twese, ibyo yakoze byose ngo arabyitegereje asanga ni byiza. Yararavye urugero rwawe Yesu yaguhaye arabyitegereje asanga ni byiza cyane. Haleluya. Araraba iyo position yaguhaye aho hantu ukora, arabiraba imbere n'inyuma asanga ni byiza cyane. Cyubahiro kibi cy'Imana. Yesu yabirabye asanga ni byiza. None dukora iki? Duhimbaza Imana. Haleluya. Duhimbaza Imana. Duhimbaza Imana. Kandi tugende mu kuyumvira. Tugende tuyumvira. Tugende tuyubaha. Iki kubwiye ati iki kintu kireke sinagikunda ukireke. Ubane nayo mu rukundo rwose, mu kumvira. Usomye ijambo ry'Imana ugasanga ijambo ry'Imana rivuga ngo iki n'iki sico, kireke. Muhemu yarakubariye ati genza uku nuku bikore. Haleluya. Harimo inyungu mu kumvira Imana. Yesu naduhana umugisha bene da. Yari amajambo numva narifise ku mutima wanje ngomba kuganira namwe. Muze dushime Imana. Nta kindi duhicubahira Imana Data wa twese. Uyakituragiye, uwakituzigamye. Yarakuzigamye muri iki gihe cya corona, urabaho. Yesu yarakuzigamye, arakuzitirira imbere n'inyuma, n'ubu aracariho. Yesu yagutabaye ukorana n'abantu bakwanka, ariko Yesu arahakuzigamira, n'ubu uracahari. Yesu yagutabaye abantu bakujyanira inzara, urengana bakuvuga, ariko uracahari kandi uracagendagenda. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wabonye inabi nyinshi cyane mu rugo, wabonye inabi nyinshi zirengeje, ariko Yesu yaguhaye kwicara, n'ubu uracahari kandi biracabandanya. Ariko umutima wawe uraremye, uri mu Mana. Imana ishimwe. Imana Data wa twese uyihesha icubahiro mu kubaho kwawe kose. Imana ishimwe. Haleluya. Muri banyabana ba Yesu yaguhaye, uraba umwe wese ukwari, umufata umushimira Imana.
kuko Yesu yabonye ko ari byiza, kandi ni byiza koko. Nababwiye kurya nyene ubibona, harimo umwe Yesu yashizemo responsibility, harimo uyundi Imana yashizemo iki n'iki n'iki, harimo uyundi. Bishoboka yuko wewe byo kugora kuba managing, ariko Imana yagiye arashiraho umwe wese n'icyo akora. Imana nihabwa icubahiro. Numva nani amajambo nagomba gushima Data wa twese. Haleluya. Tumuheshe icubahiro. Mwami wacu ni mwiza, byacu byose ariho control. Ibyo wasengeye bikaba bitarakunda, hindukira isengesho, tazira Imana, himbaza Imana. Haleluya. Himbaza Imana, wibereho mu mahoro, ubereho mu munezero. Haleluya. Igihe kizogera Yesu azobihindura, atabihinduye naho nyene wibere muri Kristo Yesu. Igikuru nuko Data ari kumwe nawe, kandi igikuru nuko ijuru rikuzi. Imana ishimwe. Haleluya. Data mwiza ndagushimiye cyane. Haleluya. Urakoze Yesu, wararemye byose, uhejeje usanga byose ni byiza. Nanje ndagutazira ibyo dukorera Mwami, uratugaburira, uratwambika. Nushimwe Data, nuhabwa icubahiro. Bitugora byose imbere yacu ubihindukisha ikiyaya, tugatambuka nkaho tutabibona. Nuhabwa icubahiro. Abadayimoni batondetse biriya na biriya, ukaduha kubirenganamwo Yesu. Bakarindira ko dupfa bakabura, abarozi bakubise hirya no hino bakarindira ko tugira icyo tuba bakabura, kuko Yesu tubereye maso. Turagushima. Haleluya. Yesu shimwa kuko uri kumwe n'abantu bawe. Yesu shimwa kuko uhagarikira ubwoko bwawe. Yesu shimwa kuko uri kumwe n'abantu bawe wahamagaye. Icubahiro kibe gwawe Yesu. Abari mwirinde uyu munsi bahe kumenya yuko atariko bizokwama. Haleluya. Kuko ikintu cyose wagishingiye igihe cyacu. Ubaremeshe, ubakomeze, ubagire neza. Ngushimiye kubyumvise mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Mwari kumwe na Françoise rero. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo, wanditse muri majuscule uco bibona n'ayandi mavideo yose twagiye tubasangiza. Imana Data ibaha umugisha mwese. Amen.